Bakunzi bahore CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Ndakuririmbira mwami Imana, ndagutazira Kristo wanesheje, ndagushize hejuru mpwemu yera mufasha mwiza twahawe, utatubwerana mukorera mu Mana imwe. Negerejwe n'iki gitondo no kuba imbere y'Imana. Ngushimira mwami Imana ukurinda kwawe no gutabara kwawe, ngushimira ubwizigirwa bwawe, ngushimira ineza yawe Mana. Utubereye maso, ntusinzira ntuhunyiza ku bwacu, uhoreye maso mukunzi mwiza. None nk'abana wagiriye neza, ntiturambirwa kugushimagiza no kukuninahaza, ntiturambirwa gukenguruka kutubereye maso imisi yose. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo humura turarinzwe. Haleluya. Humura turarinzwe. Hari ingabo nyinshi ziturinda ku murango no mwijoro. Haleluya. Imana yarirahiye kutazokwigera isinzira na rimwe ku bwawe nanje. Ngo ntinahunyiza ihorira imaso ku bwanje nawe. Haleluya. Rero niwabona hari ingabo zigukikuje, menya ko hari izindi z'ijuru zigikukuje gusumba izo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri, turasoma igice cya 6, dusome kuva ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 17. Maze umukozi w'uwo muntu w'Imana abyutse kare mu gitondo, abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote bakikije ico gisagara. Uwo mukozi abarira shebuja ati, birakite databuja, none tugera dute? Aramwishura ati, ntaco utinya. Haleluya. Ngo ntaco utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati, Uhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nuko Uhoraho ahumura amaso y'uwo musore, araraba abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote by'umuriro bikikije Elisa. Amen. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana, turarinzwe. Abana b'Imana turarinzwe. Hinge ndababwire, hari igihe twebwe tugira ubwoba, tukabona ibintu birafururije, ariko ukajibona akanya gatoyi bya bintu biraheze. Mbega mwamwaza ngo byagenze gute? Mwamwaza ngo byagenze gute? Mwamwaza ngo byihejeje? Hari ingabo ziturinda, hari ukuboko gukomeye kutuzitirira. Haleluya. Haleluya. Hari ukuboko gukomeye kuduzitirira ku murango no mwijoro, kuko umwasi yimba ibinogo buri munsi ku bwawe nanje, ariko Imana ikagenda ibisibanganya kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Haleluya. Rero Abasiriya bagiye ngo gutera Abanyisiraheli, hanyuma bagapanga. Elisa Imana ikakimuhishurira, agaca agenda kubwira, atuma ku mwami ati, strategy bafashe nizi wiyubare ntucana ugira ikintu Roma. Bagenda bakabona nta giciyemo, bikirepeta inshuro zingahe. Hanyuma umwami arababwira ati, ntibikunda, muri twebwe harimo icitso. Hariho umuntu agenda kudevoira amastrategy yacu, arahari ntibikunda. Ngo haba umuntu arababwira tumva ati, mwami ntawe uhari, atariko arafise umukozi w'Imana. Haleluya. Ahishurirwa ati, yitwa Elisa. Uwo ni w'imisi yose amubwira amabanga yacu, ko Imana irayamubwira akaza yabwira umwami. Hanyuma rero umwami aravuga ati, rero ikintu gikwiriye ni kimwe, ni ukubanza kwikiza uyu. Twikize Elisa, niho tutobasha gushikira igihugu. Ngo baca baragenda baratekera, bafata imikogote, bafata amafarasi, bafata ingabo, ngo ziragenda zikikuza aho Elisa ya. Umukozi we warazinduka mu gitondo kare, ngo aravye abona ati, asanga umusozi
ngo yiruka kugira sebuja ati databuja turapfuye ati hari ingabo zuzuye ngaha amafarasi hari imikokota ati nibara sinigene tubigenza ariko nkunda abantu b'Imana ati arambwira ati Gihazi ati tekana ati wobona ingabo zitugose twebwe ntaho bahuriye nabajya ntaho bahuriye ngo acarasenga ati Mana ndakwinginze humura amaso y'uwo musore abone aramusengera ngo acaruguruka amaso arabona imikogote n'amafarasi n'ibintu imikogote yakumurira ati turakomeye. Haleluya. Bantu b'Imana nagera ndababwire ngo turarinzwe reka kugira ubwoba wewe gusa ni rimwe gusa nama mvuga hanga amaso nyene ijuru n'isi nyene kukurinda wenyene ukwiye guhanga amaso umva igitondo ukabyuka usenga umuragiza ubuzima bwawe umuragiza imigambi yawe umuragiza umuryango wawe umuragiza igihugu cyawe umva wamuragiza Imana ivyawe. Haleluya. Haleluya. Ibisigaye iriho control. Haleluya. Ibisigaye iriho control. Mbega yataba Imana ubwo wowe nanjye tuba turiho ko Satani ati byobo buri munsi ko Satani apanga amastrategy buri munsi kugira ngo akugirire nabi ariko Imana ikagenda itegura ayo mastrategy yiwe yose yaburizamo. Haleluya. Rero nahawe umuntu w'Imana ushira ubwoba ukamenya ngo ndarinzwe kandi nagira ndakubwire ko nta nico kwirengereza ko umunsi umwe niwo wirengereza ko Imana atari yemeye kurenza. Imana ni ifisiki ubugingo bwacu mu kiganza cyayo. Haleluya. Ni ifisi ubugingo bwacu mu kiganza cyayo. Iki kuzitiriye iki kurinze nta numwe yashaka kugukura mu kiganza cy'Imana nta numwe abaho. Rero Elisa yari yaramenyanye naye yaramenya ati jewe Imana imbereye maso niwe muteramyi wanje ntasinzira nawe unyiza ku murango no mwijoro Imana ihorira imaso ku bwanje nawe n'iryo tangazo nkuzaniye muntu w'Imana umenye ngo Imana n'umuteramyi wawe n'umurinzi wawe ku murango no mwijoro Imana ntisinzira ntihunyiza kuko isinziriye twese twoshira. Haleluya. Ariko ikubereye maso imbereye maso. Haleluya. Ngo Gihazi aratangara ariko Elisa we yarabizi. Haleluya. Burya yari yabibonye kera abanyamwuka barahiriwe yari yabibonye kera integuro yari yayibonye kuva kera. Rero Imana yama yibira akabanga abantu bayo abayizera ntakiba itababwiye n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ntaco nzokora ngo ntibibanga basabye n'abasabyikazi banje. Haleluya. Haleluya. Ikiba cyose Elisa yaba yakimenya nico gituma atagira n'ubwoba. Haleluya. Imana rero kibereye maso Imana igeze iki Imana imbereye maso. Haleluya. Urumva rero kenshi abanyabwoba n'abatizera nibo usanga kenshi bababayika bigatuma n'Imana idakora. Ko twaranabonye ko abantu bizera banezera umutima w'Imana. Abanyabwoba ntibanezera umutima w'Imana kuko urumva ubwoba buva ku mugwanizi. Rero igihe wemeye ubwoba bwa Satani bituma Imana idakora. Haleluya. Rero usenga Imana nanjye senga Imana kugira ngo itumare ubwoba. Haleluya. Tumenye ngo uri kumwe natwe arakomeye. Haleluya. Uwo twizeye arakomeye uturinda arakomeye. Haleluya. Tuvyizere ijana kwijana. Elisa ntabwo bayigeze agira ko yarabizi neza ntiyakekeranye. Hariho n'abandi bahungu benshi b'Imana tuzi muri Bibiliya
tuzi muri bira bagize ukwizera kutanyiganyiga nk'umusore nka Daniyeli, nk'umusore nka Daniyeli arumva ko ibintu byacitse, ishushanyo ko bategetse gusenga umwami, bataye n'Imana bazosenga atari umwami. Daniyeli yavuga ati none ndateba mpindure ngo senge ibitari byo, ndeke gusenga Imana ya Isirayeli. Ati ahubwo ngira ngo nugurura amadirisha ahubwo bumve cyane. Haleluya, haleluya. Ati nsenge gose babyumve, ngo yugurura amadirisha ngo yasenga inshuro 3. Yari yizeye Imana yiwe, aravuga ati naho mpfa mpfire mu mwami. Haleluya. Ariko Imana kubera ari we murinzi we, ari we mutaramye wiwe, bamutaye mu gobo, intare bazisonzesheje, zabaye matera yijyamirako. Haleluya. Kuko intare isumba izindi yari yamanutse. Oh, haleluya. Bantu b'Imana tugira ukwizera. Haleluya. Tugira ukwizera, twizera Imana. Ba Meshaki na Abdenego na Saduraka ati nta kintu na kimwe gishobora kugukura mu maboko yanje. Hari umwami abivuga ati umve ndakubwira, ati twebwe naho Imana itodukiza, ati shora no kudukiza, ati naho itodukiza tuzopfa tukize. Ntidushobora gupfukamira umwana w'umuntu igishushanyo, ntidushobora gupfukamira igishushanyo. Iyo gupfukamirwa ni imwe. Haleluya. N'umuremyi w'ijuru n'isi. Amen. Imana ikogwa ko n'inyifato y'aba basore. Imana ikogwa ko babaterera muri uyo muriro, muri iyo tanure y'umuriro. Bavuye umengo bavuye muri dushe, basa neza bakayangana. Kubera iki? Imana yari yamanutse mu muriro. Haleluya. Imana yari yagize iki? Yari yamanutse hehe? Mu muriro. Imana irabazigamira, bazitirira. Bizera Imana basenga. Bizera Imana basenga. Umwami murazi ko yavuga ngo ntanze itegeko ko Imana ya Daniyeli ari ikwiye gusengwa yonyine muri kino gihugu canje. Haleluya. Rero nawe muntu w'Imana, Imana iguhumura amaso, ubone kurinzwe cyane. Haleluya. Umenye ko atakintu na kimwe gishobora kugukura mu maboko y'Imana. Imana niyo yemeye ko uyu munsi uba mu maboko yayo n'igihe cyawe cyageze cyo gutaha, ariko abarinzwe n'Uhoraho, nta kintu na kimwe gishobora kubanyiganyiza, nta kintu na kimwe gishobora kubakura mu kiganza cy'Uhoraho. Haleluya. Elisa yari yizeye Imana yiwe. Haleluya. Bari bazinanye, nta kintu na kimwe cyaba Imana itakimubariye. Rero kandi jambo ry'Imana rero natubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Haleluya. Bisigura ngo natwe uyu munsi Imana yadukoresha ibikomeye biva ngene dufitanye imigenderanire myiza nayo, ngene tuyegera, ngene tuyirondera. Haleluya. Nitwayironderana umwete, natwe ushobora kudushitsa ku rugezo atakintu ikora itatubwiye. Rero byose biva ngene uyirondera. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mwami Yesu Kristo, uri mwiza kandi ugira neza, uri igitangazanya guhoraho. We ntuzi guhemuka, ntuhemuka ku cyo wavuze. Uri umwizigirwa iminsi yose. Kandi cyo ngukundira nuko twese utubereye maso, nusinzira, ntunyiza ku bwacu. Rero mukunzi mwiza, ndasengera n'abantu bose bari bafite ubwoba, bazi ngo Imana yarabataye, bazi ngo Imana ntibumva. We ntushobora gutabo waremye mwami. Atari umuntu aguteye umugongo, we ntawe wotera umugongo. Rero nsengeye abamaze kuzimira bazimuruke, bahindukire, bagaruke kuri wewe kugira ngo ubatunganirize neza vyose. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye. Icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ugira umunsi mwiza.